ibigezweho byose biratwonona sinzi ko muri abibona meme n'amakuru muzurabe n'amacontent y'ubu twita mu mariske menshi zo birabe hariho ibintu ushobora kujuga cuvyibuka cuvyimba ubwo nyene mugabo umuntu yagufyonda ukumvura fyondeka rwati n'umuntu mugabo ugasanga rero hari ibindi bintu hajya byatuma umuntu ashobora kumara imyaka n'imyaka kandi n'ubwenge bukwiye abantu n'umunsi basaza ubwenge bwayonze nyine cyo barakunda kubivuga bijya bya exode rural hariho ivyo twahunga tujino sivyo mugabo vy'agaciro tugenda turaboberana nga ubu rero tugomba rero natwe tuduge injo biga ati tuduge hari ibintu tugomba tuduge tuje kuzana ubutaya karanga abagize iki abatayibanga kandi ngo utamenye yapfa ngo ntamenye yaca kuki tutokrea tutorema izindi nkuru zihwanye n'imico yacu kandi nazone abantu bakazitaho bashinga nahe bafasoni kwaruka tugira amahoro n'imico n'akaranga mu gihugu cyacu uyu munsi turi niteka nangere kwamenyesha ku mugaragaro umugambi udasanzwe twise isoko ry'umuco mu kinyamazuru Source of Culture Festival. Umugambi wateguwe kugira usubize imico n'akaranga by'u Burundi wongere utere intege ugwaruka rwacu kumenya no gukunda ivyo twarazwe n'abasogokuru. Iri serukiramuco canke Source of Culture Festival ni ihuriro ry'umuco n'akaranga ryateguwe kugira ryerekane ubwiza bw'akaranga k'u Burundi biciye mu mbyino, indirimbo z'ikirundi, inambo, ingoma z'akaranga, impuzu z'ikirundi, imfungurwa n'ibinyobwa bya kera, ibikorwa by'ubukorikori n'ubuhinga. Uyu si umunsi wo kwinezeza gusa, ndi igihe n'umwanya nyawo kunoganza akaranga k'u Burundi kugira ngo kubahirizwe n'abiki gihe hamwe n'abazokurikira. Tumaze kwihweza tukabona yuko uko imyaka igenda irarenga hari ibintu byinshi bigize akaranga kacu bigenda biratituka bikibagirwa cyane cyane mu gwaruka rwacu. Uko abarundi ba kera bari babayeho, ibyo bafungura, uko bambara, imbyino, hari n'imigenzo nyinshi iriko iratituka. Mw'ishirahamwe rero rikora mu bijanye n'amasanamu, itumanaho no kuvuga inkuru zifise akamaro no kumenyekanisha ibikorwa abantu bakora twicishije ku mbuga ngurukana bumenyi zacu, twabonye dufise uruhara rwo gukora urubuga no gusubiza agateka akaranga kacu. Iri serukiramuco ryitiriwe isoko ry'akaranga ni intererano yacu mu kurinda no gukomeza akaranga k'u Burundi. Iri serukiramuco ryagenewe abarundi bose n'abanyamahanga, turabatumiye kuza kuraba imico n'akaranga kacu. Namba ukunda Burundi kandi wishimira akaranga kabwo, iri serukiramuco ni rwawe. Ikimvire rero cacu ni guhindura iri serukiramuco ribe ihuriro rikomeye kandi ryubahitse ry'akaranga mu Burundi. Turifuza kubona Burundi bumenyekana nk'igihugu gifise umuco ukomeye, mwiza kandi ushimishije ushobora gukundwa n'abawubamwo bose. Turashaka iyi festival canke iri serukiramuco rizobe ikimenyetso c'ubwibone bw'abarundi ku karanga kabo. Intumbero yacu ni gushiraho urubuga rurama rwo guteza imbere umuco, gufasha abahinga n'abanyamwuga bakaranga no gukomeza urukundo rw'igihugu biciye mu karanga kacu. Banyicubahiro muri hano, akaranga kacu si ikintu twaronse gusa ngo tugumane naco, ni ikintu dutegerezwa gukingira, gukunda no gusigasira abazodukomokako. Iri serukiramuco ni ubutumire ku barundi bose bwo gusubira kuvyura imico n'akaranga no kwerekana igituma igihugu cyacu kidasanzwe. Twese hamwe
dusigasire akaranga kacu, twese hamwe twubake ubwibone bwacu, twese hamwe tube isoko y'umuco. Murakoze cyane. Ego, reka rero duhe ijambo Simbizi tubwire nka event manager. Kwanza event manager ni igiki? Ego. Banyakubahwa muserukira ubushikiranganje bwo gwaruka, mukaba n'umuyobozi mukuru ajejwe iby'imico. Banyakubahwa muserukira ubuyobozi bukuru bw'abakerarugendo, bamenyesha amakuru, namwe batumire biteka, tabaramukije amahoro y'Imana. Nkuko mwagiye kumva intumbero ya kino gikorwa, uko byashikirijwe n'abashoboye kugira ino mbono, bavuga neza yuko mbanje kwanza gukenguruka kuba nka Linox Music Company yarashoboye kutwiyumvira ko kugira tube novuga nk'umuyobozi ajeje kino gikorwa, ahagarariye kino gikorwa. Linox Music Company yari ifise imbono no musi biraryoshe yuko ibyacu biriko bigenda bitugaruka ko tugenda tuvyitunganyiriza. Linox Music Company nkuko bagiye barayivuga nishirahamwe ryaje ngaho kugira rishobore gusahiriza surtout mu bibazo ugwaruka ruba rufise mu kubaronsa ubuzi mu bitandukanye bivanye n'ingabire zabo. Hama kuba barashoboye kwiyumvira ati reka dushobore gukora no mu kuduza imico y'ikirundi, dushobore nayone kuyishira mu butunzi kama dufise. Hama bagaca batwiyumvira ko nk'abantu basanzwe bafise uburambe muri ibi nka biriya, bivuga yuko ari ibintu cyane byo gukenguruka. Hama je mpari nka event manager nk'uhagarariye bino bintu, ahanini mvuga yo ingene iki gikorwa ingene gitunganijwe. Ni gikorwa cyo guha inguvu imico n'akaranga. Ni gikorwa novuga neza yuko kigabuye mu mice ishika nko kuri 2 canke 3, aho hariho umuce muniniya usanga ari mwebwe bamenyesha amakuru ko ni mwebwe muza guha agaciro iby'agaciro. Abarundi hari ukuntu twakuwe mu muco gato, dusanga ubutunzi dufise atagaciro tubuha, ugasanga imico yacu aribwo butunzi n'abanyamahanga boza. Ariyo mpamvu mubona kino gikorwa twagerageje, turasaba yuko mu bafatanya bikorwa ho bamwe ubushikiranganje bw'ubudandaji, hakabamwe n'ubushikiranganje bw'imico, kubera dukeneye yuko akagaciro dufise ku mico yacu ariko ko tuma natwebwe tubona yuko muri yambona kazoza 2040 natwebwe nk'abantu turi muri ico gisata twogira ico duterereye mu iterambere ry'igihugu. Niyo mpamvu rero umuce munini yamwe bw'inkamenyesha makuru, kuko mwebwe nimwe muha agaciro inkuru. Niyo mpamvu tuba twabahamagaye kugira muze kudushigikira, surtout mu guha agaciro ico kintu umengo usanga abantu benshi batazi yuko ari ibintu by'agaciro bikomeye cyane bishobora no kwinjiriza novuga mu gasanduku ka leta uburyo butari buke. Rero novuga neza yuko uko iyi festival iteguwe, uno munsi twavuga yuko tuyimuritse. Uno munsi ni mu bya bitaransement officiel yayo, bisigura yuko iyi festival itanguye uno munsi. Mu gutangura mugabo festival hazoba nuko izomurikwa, ni festival izomara iminsi 3. Festival nyezira bijya bitama exposition bizobera kuri stade Intwari kuri tariki 30 gushita tariki 1. Ni festival izomara iminsi 3 mugabo bisaba yuko muri kino gihe tugomba kubana na mwebwe kugira abarundi bose mu ntara zose ko ari 5 zigize igihugu cyacu dushobore guhereza agaciro ubutunzi kama bafise. Uko rero biteguye nuko burya buri ntara irafise ubutunzi ifise, ari nayo mpamvu mu gutegura
mu ma strategie tugomba kuzokoresha muri ino festival aruko bisaba yuko tuzogenda duhereza agaciro buri ntara tugerageza kurondera ubutunzi bijanye n'imico n'akaranga biriyo. Hari avuga ati yuko uwo muce muniniya ari byo bihera ubuyi bisaba yuko twabana na mwebwe cyane kugira abarundi bamenye agaciro k'ubutunzi kama bafise. Do muri ibyo tuzogira harimwo intambo, harimwo imvyino, harimwo imigani, burya imigani n'ubutunzi bukomeye cyane, harimwo ibifungurwa vyacu, haraba ibyo inkomoko yacu ko iri sabukuru giswe source de la culture, isoko mugabo iryo soko tuba turifise, isoko ari gihe kaba ari gato hagenda karakura, hari agaciro usanga uno musi karakuze dufise mugabo tutazi isoko ryako. Niyo mpamvu urumva uno musi dufise aho twavuye, aho turi naho twifuza kuja, kuko ni ka gaciro ibyo aho twavuye tugarda agaciro kaho, aho turi tuharenforce ku buryo hadutwara ahantu heza hanini tugarda amavaleur yacu. Ikindi naco nyamukuru cyatumye ino festival tuvuga tuti reka dukorane namwe, murabona neza yuko muri no minsi amazi iminsi surtout kumbuga ngurukana bumenyi usanga hari ibintu benshi bavuga bati hari ibintu bihonyanga imico n'imigenzo y'ikirundi. Twavuze yuko ati muri no festival twifuza yuko twohindura urupapuro, kuki tutorema izindi nkuru zihwanye n'imico yacu kandi na zone abantu bakazitaho. Niyo mpamvu urumva tuba twabahamagaye ngaha, kuko namba ibindi bihugu no musi bigendegwa nukubera bashoboye guhereza agaciro ivyabo. Namba no musi abarundi bashobora kuva ngaha, twarabonye umurimbyi Kiriku yagiye muri hari mu Bayisilamu, ni kubera iyo ni culture religieuse yarahawe nguvu abisilamu ba, ku buryo n'umwisilamu yumva yuko ati kuki nanje ntogendayo. Rero turafise natwe bw'ubutunzi kama bwotuma n'umurundi wese ahari avuga ati nanje ndifuza kugenda hajya ahantu. Rero biraryoshe rero uno munsi bamwe novuga basanzwe bakora amakuru atandukanye, baposta ibintu bitandukanye, ndazi menshi no ngaha barahari, bavuga bati tukeneye kubimura. Rero mu kubimura ubereka akamaro k'ivyo bintu. Niyo mpamvu umuco ngaha urahari n'ubudandaji ngaha burahari, bose bari ngaha. Uno musi rero dukeneye yuko muri kino gikorwa surtout mu kumenyekanisha, twifuza yuko abo basanzwe bakoresha imbuga canke abanyene basanzwe ubona bacigwa imanza zitandukanye, uno musi rero ni umwanya mwiza wuko bazomenya agaciro k'imico bafise kandi bamenye n'agaciro k'ingene iyo mico ishobora kudandazwa. Rero ndibaza ico ahanini nico je mpagarariye nka event manager, nkaba ndi kumwe na equipe itandukanye y'abantu turi kumwe muri kino gikorwa, ari nabone bazodufasha, ari namwebwe kandi namwebwe nyene mukaba mugira muri umwe mu muce wabo turi kumwe. Murakoze. Dusabe Madame Darlene Nahayo nawe ni agira kamate y'amashirahamwe, kuko nkuko twabivuze evenement kugira igere kure n'ibinyamakuru birafisemo uruhara. Abantu basponsoriza evenement bumvise canke babonye ahantu. Ego duhe ijambo Darlene. Murakoze cyane kumpa akanya. Ino festival nkuko mwavyumvise intumbero yayo naho twifuza gushika ni kugira ngo no munsi hoba hariho umukobwa yoba kigira indahiro yumve yuko kizira mu mico n'akaranga, ni kugira ngo no munsi ukabuvuka haba muri Burunga canke Bujumbura umenye mbega kera ivyo kurya vyategurwa iwacu n'ivyahe, ni kugira no munsi dushobore kumenya imvutano mu bisanzwe bavuta gute, ni ryari bambara imvutano, ni ryari abagabo bambara imbega, ni hehe bazambarira, ni gute bazambara, ni kugira no munsi tumenye imyambaro itandukanye, aho uvuga ati mbega intore kera zambara gute, mbega kwivuga amazina biratandukanye n'ibituto n'ibindi bigenda bitandukanye. Aho twabonye ko benshi muri twebwe dufise turumva tuvuze poème birasanzwe, tuvuze marketing birasanzwe, ariko benshi nabonye mutangaye mvuze kwidandaza, niyo marketing mu Kirundi. Nivyo byose kugira ngo dutange umuco, kuko ngo ubutayakaranga bagize iki, 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 ubutayakar
abatayibanga kandi ngo utamenye yava ngo ntamenye yaja. Rero nakaryo keza cane novuga ku mashirahamwe atandukanye asanzwe afise ibikorwa vyabo hano mu gihugu, berekane ko nabo bashigikiye akaranga, berekane ko nabo bashigikiye ico umurundi ari, kubera iyo tuvuze akaranga bitwereka vy'ukuri mbega umurundi ninde, umurundi niki. Rero nohamagarira amashirahamwe atandukanye yifuza kwifatanya natwe muri bino bikorwa. Ego cane ni ibikorwa bizomara imisi 3 ari nka exposition, ariko imbere yavyo hazokorwa ibindi bikorwa bizomara igihe kirekire hagati mu gihugu, turi kumwe na bamwe batandukanye mu masanzwe bamenyereye, baba bamenyesha amakuru, baba baririmbyi, baba basanzwe bakoresha imbuga ngurukana bumenyi, turiko turazunguruka igihugu cacu twerekana izo ntambo aho zava kugira ngo dushobore kumenya isoko vy'ukuri. Rero amashirahamwe atandukanye ni karyo kuko yashirahamwe ryawe ushobora kuduha umupira wawe tukawambara mugani tuzowambara ku buntu, kugira ngo turiko turagenda, turiko turarya amafyiru, turiko turasomera twambaye umupira wawe, umuntu niyabona turiko turasomera twambaye umupira wawe azomenya gusomera intara zivamwo nuko bigenda, muga yongera amenye n'ishirahamwe ryawe. Rero n'umwanya mwiza cane wo kwifatikanya natwe muri kino gikorwa kugira ngo ushigikire akaranga, ushigikire iterambere, ushigikire Burundi. Ntera kamo kandi kuri mwebwe muri ngaha, nukuri muri ijwi ryacu kandi rishika kure, muri umuryango wacu wotwugurura henshi hashoboka, mushobore kudufasha gushikana ino nkuru kure hashoboka. Kandi kuva uno munsi jewe ndahari, ababizi barabizi ko nakuwe ivata, naremewe kuvuga, mpemberwa kuvuga. Muzompamagare ndababwire vyimbitse igikorwa, intumbero, aho dukeneye gushika. Murakoze cane. Twatewe iteka na directrice generale ajejwe igisata c'imico kama, anaco gituma mubona turi muri Source of Culture Festival, ni festival y'umuco kama na karanga. Nitwa Munyaneza Aline, nkaba ndumuyobozi mukuru ajejwe imico kama mu bushikiranganje bwo gwaruka, inkino n'imico kama. Kw'izina ry'umushikiranganje bwo gwaruka, inkino n'imico kama, ego no kw'izina ryanje nyene nagira ndabatera intege kuri iki ciyumviro mwagize cyo gutunganya iri sabukuru soko ry'imico kama, kubera ko ndabivuze uko, kubera ko ariko numvise ko mushaka kugarukira akaranga. Twaba tuzi ko abakiri bato benshi baratwagwa cane, novuga ati n'ivyerekeye ubuhinga bwa none, ugasanga ntibijukiye cane novuga nti kumenya umuco kama, imico n'imigenzo myiza y'amiranga Barundi, ugasanga vyaribagiwe. Twinjiye cane novuga nti mw'iterambere rya none. Murazi ko bavuga bati utakaranga ukaba utaye ibanga ugatorana akaranda. Turifuza rero yuko abakiri bato bafata iya mbere mu gukwiragiza novuga nti iyo mico myiza y'amiranga Barundi. Twavuga kandi ko murazi ko kandi kahise kacu ku Burundi kamye gatangwa novuga nti ku munwa, kuko n'abakuzi n'abakazi benshi uzosanga ari abantu bariko baragera mu zabukuru, bari novuga nti mu kwitaba umuremyi, ugasanga byinshi mu vyagiye biraranga Uburundi bwacu hari bizohava vyibagiranwa, kubera ko ababizi benshi bari mu kwitaba Imana. Rero ni vyiza yuko ugwaruka nagwo nyene rufata iya mbere kugira ngo ico twokwita mu gifaransa iyo patrimoine culturel immatériel Abarundi dufise ko yosubira ikamenyekana, kugira ngo dushobore kugira navuga nta masanamu canke ivyanditse vyacu, kubera ko yamye itangwa de bouche à oreille kuva kera. Mugabo turifuza yuko novuga nti amarchive yavyo tuyabika, kugira ngo novuga ati
ku rundi rwaruka ruzokwaruka mu myaka ntazi bazoshoboye kumenya ati mu Burundi kera byari byifashe uko. Rero nkabandanya ndabatera intege tuba tuti ubushikiranganji ntako butazogira kugira ngo batere intege ubashigikire muri iki gikorwa, kandi tukaguma tutumira cyane cyane novuga nti abanyamyuga bacu ko kwijukira kubandanya rero mukorera hamwe, kubera ko nyamwigendako baravuga ko nyamwigendako ntari miri mpenshi, kandi bakavuga bati umutwe umwe wifasha gusara. Naho rero twifuza yuko novuga ati muri kazoza turiko turashika muri yambo no kazoza tubone nka kurya novuga nti ku vy'umupira w'amaguru uramaze kubona ko ibintu byabo usanga bitonze, ukavuga ati ndi muri federation ya football, ndi muri federation ya tennis. Turifuza kubona rero na twebwe muri iki gisata cyacu c'imico kama, tuvuge mu gisata c'abaririmbyi, tuvuga ati abaririmbyi baragiye hamwe barashinga ico bita federation y'abaririmbyi, kuko uratse ko federation bigizwe novuga nti n'amashirahamwe canke amakoperative atandukanye. Turifuza ko tubona muri myambono kazoza ico kintu carabayeho, kugira ngo tubone ko turiko turasenyera ku mugozi umwe. Turifuza kubona novuga no mu bindi bisata yaba novuga nti abacapa, ababumba, novuga ati abo bantu bose baba bagira ico twokwita mu gifaransa vy'ama art plastique, tukabona ko bariko baraja hamwe, atari umuntu umwe agenda novuga ntagenda kwisabira, agenda nko gusaba sponsor, muga tukabona abasaba sponsor ari umugwi munini ugengwa n'amategeko. Byo dufasha cyane, kubera ko murazika ko ugutuka atagutorera. Tusanga bavuga ngo ni babanyatugenegene, umva bavuga ni babanyatugenegene, umengana ni ibintu bidafashe, umengana ni ibintu bigayitse. Naho rero tuvuga ati turifuza rero kubona ibi bisata bigize imico kama tubikomeje, kimwe cyose kiba gifise ukungene gitunganije, n'uwo tushobora kukibaza yoba serukira abandi. Turizera ko mu myaka iza tuzobishikako, tukabandanya kandi rero dutumirira novuga nti abanyamyuga batandukanye kubandanya baza novuga nti kwiyandikisha. Twebwe turiko turagira ico twita mu gifaransa base de données, kuko turayifuza kumenya mbe abaririmbyi bari muri ntara, muri Bujumbura ni bangana gute, bakorera he, mu ntara ya Burunga, mu ntara ya Gitega, mu ntara ya Buhumuza, eka no mu ntara ya Butanyerera. Tuvuga ati abariyo naba umuntu ushobora kumusanga ngaha. Turavyifuza cyane kushika kuri ico kintu. Twaratanguye kandi tukabandanya dutumirira n'abandi novuga nti batariyandikisha muri ca gisata kirabi vy'ama droit d'auteur kuja kwiyandikisha, naho novuga nti bitaratangura kuja mu ngiro. Amahera ariko aratozwa, none ntihagera kuyagaburira novuga nti abanyamyuga bizogenda gute utiyandikishije udafise code. Naho tubatumirira kugira ngo nivyatangura bize bitangure nawe urimo. Rero nkasubira kubashimira kubashoboye gutunganya iri sabukuru ry'umuco, kugira ngo bamenyekanishe novuga nti kahise k'igihugu cacu,
rero nongera ndababwira ati ubushikiranganji bw'ugwaruka inkino n'imico kama tuzokwama hafi yanyu ntacyo muzodukenana icyo dushoboye nzokibona icyo tudashoboye naho nyine muzomubibona mugabo turifuza ko twoguma novuga nti dufatanye mu nda twunze umugozi umwe muri iri tunganya ry'iki gikorwa murakoze. Icambere nokeza d'abord wimvira kino cyumviro icyumviro ciza ariko nkacangira kibazo byinshi bitandukanye mu bariko rabitegura ni ugwaruka surtout muri bake bose ni generation za kino gihe nta muntu akuze tuvuga yuko yabonye bino bintu ari mu ngaha muri bano bantu mbega nikiye kintu cyatumye mwumvisha ikintu hama mukumva yuko ari mwebwe mwenyene muzobitwereka mbega niba nde bazobitwereka vya bintu vya kera vya bitito ya migani kumbure na mwege muri ngaha hari abatazi bitito canke imigani batazi gutera inkuru kumwe batera kera mbega mwebwe niba nde bazobafasha kugira ngo bashobore kudutera izo nkuru batwereke vya bintu vya kera nimba ari gukwega imiheto canke kugira iki niba nde bazobikora hariho abandi mbega kubera ko n'umunsi utababonye kugira ngo kumbure twizere neza ibizoba biri muri no evenement hama twabonye ko ari kuri stade Intwari mbega ni kuri stade Intwari nyene canke n'imbere yaho bizoba bitunganijwe gute ikindi naco nibande mbega bagenewe kuzoza hazorihishwa amafaranga ngahe mbega bitunganijwe mu bihe ni imisi 30 z'ukwezi kw'indwi 31 ndetse n'itariki imwe z'ukwezi k'umunani vyose bizobera hajya nyene canke no kuja mu ntara zitandukanye abakeneye kubiparticipamwo boca hehe vyogenda gute nibihe bintu bikenewe kugira ngo bazoshobore guparticipa murakoze. Ubwa mbere manje gukeza abantu biyumviriye ino yide kuko igihugu cose kigizwe n'akaranga ni kuvuga iterambere ryose hamanza akaranga ni ikintu ciza cyane turabashimiye gose kuba mwariyumviriye iki kintu kuko akaranga niko karanovera k'igihugu niko gituma n'abandi bantu bari mu bindi bihugu bashobora no kuza bivaye n'ukuntu baba bariko barabona uko igihugu kiriko kirashira imbere akaranga. Ikibazo rero ca mbere nagize turabonye ino festival ni edition ya mbere mbega ino edition izobandanya canke n'igikorwa kije uno mwanya gusa ntikizosubira mugabo nk'ababijijwe twobasaba yuko cobandanya kuko gushira imbere akaranga ni ikintu ca mbere kandi ciza cyane. Hama ikigira kabiri nakahe kabijya kugwaruka kugira ngo hazobe iyo motivation ibashobore kwiyumvamo neza imico n'akaranga kigihugu cacu ciza c'u Burundi murakoze. Okay, murakoze nanje nitwa Mr Vibe kuri Agateke. Ikibazo canje icambere no gushima muri rusangi sino bisubiramo bagumye babivuga ariko ikibazo canje cerekeranye nivyo muje guteza akaranga k'igihugu cacu c'u Burundi nkuko mwabidusiguriye ariko turabona nafishe mwadushize imbere iri mu rurimi rundi rutaruko kirundi mbega mu vyo muzoteza imbere canke mugiye guhindura harimwo kuzoteza imbere amajambo y'ikirundi kubona nayo no muri kano kanya nuko navyibagiye usanga ndiko ndavuga yandi majambo yo mu rundi rurimi so nagomba kubaza mu bintu bijanye n'ivyo mugiye guteza imbere mbega ururimi rw'ikirundi ko nago umengo riko ruranyerera ruvangatirana n'izindi ndimi ico kibazo naco mwakifasha. Akabazo mfise canke tubiri nutse dukurikira ubwa mbere ho nibaza ko umworosha yamaze kubivuga yuko baza ko dusubiramo batugenekereze neza bavuze kuri place de boulevard de l'indépendance ngo hanze ya stade baraza kugenekeza neza kugira ngo tugiye gutanga amakuru ntituhave tugiye duhenda bene gihugu cyangwa tubace mu rujijo hambavu y'ivyo baca bagira ko batubwe n'ingene byo kwinjira bitegekanyijwe n'abiciro ntumbaze n'amasaha nibizohabera mugabo nagomba ncingarukira mu kabazo kanje numvise yuko ari isabukuru ije gushigikirana cyane kumenya
ivya hariya kumize iwacu tuvuka canke abavukiye Bujumbura baheza gigwe imvukira mugabo n'abandi bavukiye hariya za Bwambarangwe muri Butanyerera n'ahandi umuco wabo canke akaranga kabo numvise bavuga ko hari ingendo zizokorwa hariya mujya misi 3 mbega n'abantu baho bazobawuzanye bawerekane hajya kuri twifashishe stade ko ni hafi ya stade canke nkuko yarabivuze hari abantu binarayibonye bazotuyagira badusangize ibyo uyo muco canke ibyo dukene kumenya byo muri Butanyerera canke muri Burunga canke hariya muri Buhumuza hama akandi kabazo kagufi nakajanye ni intenguro nyezina mwavuze muti ni intango ni lancement niko novuga murakene kandi abafatanya bikorwa mugabe igikorwa nk'iki numvise kiravyibushe ndi muri kino gisata ca evenement ndazimwo dukeye ndabona ingene uburyo cyotwara ndavuga nti rero ubushikiranganje cyo kimwe bwabo budandaji cyangwa imico kama kenshi turazi yuko barafishe bo bashigikira baraterera batanga intererano zabo mugabo ndavuga nti mbega ni integuro ihagaze neza ku buryo haza abafatanya bikorwa bataza igikorwa cyacu turakibona tukibone muri yashusho nyine muri panze sawa sawa cambu cha Roza Muhando gira mahoro ndabona ntabandi babajije ngira yego murakoze Fanike yabajije ati ni bande bazofasha muri iyo festival n'est-ce pas ati nugwaruka sivyo nuvuga neza yuko muri no festival nababwiye yuko ari imico ibiri apa igi exposition itariki 30 gushika itariki imwe bizobera hajya imbere ya stade Intwari hagenda kunda kubera ama exposition hajya mu ikaburimbo twese uko turi ngaha turugwaruka hari byo dukeneye kumenya nuvuga yuko uko turi twese tuba tugiye mu rugendo shuri en fait ino festival ni shuri twese tugomba twicare twige sivyo impamvu twakoranye nabo mu bushikiranganje bw'imico burya mu bushikiranganje bw'imico barafise base de données y'ivyo twese tuba twipfuza surtout kuba ko murazi neza yuko mu ntunganyo nshasha bagiye hariho usanga hari ubuyobozi bujyanye n'ivy'imico n'akaranga n'ikindi naco muri equipe turi kumwe na n'ujejwe kurondeza ni Dingi Rugamba asanzwe no muri shira mu ry'abaririmbyi muri Amicale de Musiciens burya ivyo dukeneye twebwe nta experience nimwe ntacyo tubiziko natwebwe dukeneye kwiga niyo mpamvu nababwiye yuko hari ishusho dukeneye guhindura hariho abahinga abonyene nyakubahwa umuyobozi w'umuco yavuze ati turafise abantu badufitiye ibanga mugabo bariko barasaza abandi bariko baragenda hari ama bibliothèque ari karasha rero twebwe turi ngaho kugira twandike turi ngaho kugira twige kandi twongera twandika rero novuga neza yuko sitwe tuzobigisha natwe tuba turiko turiga ahubwo namwebwe nk'amesha makuru muzodufasha kugeza kure ico cigwa tugomba twigire hamwe ubu nigihe novuga yuko ndagenda mu nyishu ngenda ndatanga ziraza kuba ziri en général ya vyose peut-être dada hari ibindi aza kuzakongerako ni juste ibintu bimwe ngenda ndeclaircisa kugira mugende muratahura yuko ino festival ni gwacu kongereka abagwanyu si twebwe turi kumwe hamwe twese kumwe nyine cyo baravuga ati turi kumwe twese birashoboka dushaka yuko ivy'imico n'akaranga turi kumwe twese hamwe turaba neza yuko byoshoboka nyene navyo ne ikaba nyene patrimoine nyene yiwacu nyene comme ça bikaba ari ibintu nyene twebwe tuvuga tuti turishimira yuko tuba barundi burya buri muntu wese yishimira icari iyo azi neza ces valeurs culturelles mu mbari mu mvuzi y'igifaransa peut-être ino festival izohera ubwo bujambo bwose bwaheze niko bimeze nuko biri byaratwingiyemwo festival izohera vyaheze nuko nyene biri mahuje tuzova umva hazogeza ki 30 tuzi festival cyari cyo mu Kirundi biga twese niko biri kajayo
rero ntuzenya Franike yabajije ati bizobera ntihajye imbere ya stade Intwari impusha zose zirahari ntihajye imbere ya stade Intwari tuzokugara ibarabara ku buryo n'uzorengana bwataki ariko harabiki hariko haraba umuco biraryoshe yuko uno munsi bwa mbere haba ibindi mugabe ico gihe tugomba twidagadure tuninovore umuco w'ikirundi sivyo twese ntawo tuzi sinoza ngamwe ndababeshe mu muco w'ikirundi ndawuzi nanje ntawo nzi mugabo tugomba dufashanye ku buryo tugomba tumare ukwezi muri no misi yose mpaka n'u Burundi igihe ntibuzohera mpaka umva uno munsi ni intango yuko ururunganwe rushasha ni nouveau départ tugize turatanguye turagiye n'urugendo rwo guhereza agaciro imico yacu aridi ati iri sabukuru izobandanya ni igice cya mbere nyine izobandanya hama akabijya karimwo Morning Burundi akabijya karimwo nako nyene novuga yuko muri no sabukuru tuzobona ivyo vyari bihari mugabo nta gaciro twabiha kuko hariho uravye kera abatama abakera bararamba bivanye n'imfungurwa bafungura mugabo twebwe uno munsi umengo ibigezweho byose biratwonona sinzi ko muri abibona meme n'amakuru muzurabe n'amacontent you twita mu mariske menshi zo birabe hariho ibintu ushobora kujuga cuvyibuka cuvyimba ubwo nyene mugabo umuntu yagufyonda kumvura fyondeka rwatu n'umuntu mugabo ugasanga rero hari ibindi bintu haya byatuma umuntu ashobora kumara imyaka n'imyaka kandi n'ubwenge bukwiye abantu no munsi basaza ubwenge bwayonze kubera iki hariho ivyo basokuru bacu hariya byatubeshaho hariho ubuvuzi kama je naragiye muri Izabu nsanga hariho nk'ishamba riri mu gusa imiti y'ikirundi Izabu ni ya leta ahantu bagiye bateye intuzenya imiti kama bavuza imiti y'ikirundi mugabo twese ivyo byose urumva umengo nivuga ibintu by'amashimi nibiki ugasanga nka malaria ngo ndayigwaye hari ukuntu yaba traité hari ukuntu hari umuntu azi ngene yovugwa urumva akona kantu do special ibaze nka stand imiti y'ikirundi imiti kama akuna kabijya abantu bamenyereye ibi bigezweho bamenyereye ibi bigezweho urazi nka stand y'intete stand y'intuze y'umutobe amafyiru ikiremve yes nuko nyene inyama y'ikindi nta umugabo yo novuga neza yuko ari umuntu yabajije ati none abo bantu bazoza nibo hariya nyene namba ari butanyerera umuntu yakibajije ico kibazo amenye yuko ino festival nujya nyene niwe tuzana kuko namba uno munsi ofete kera hariho bijya nyene cyo barakunda kubivuga bijya vya exode rural hariho ivyo twahunga tujino sivyo mugabo vy'agaciro tugenda turaboberana nga ubu rero tugomba rero natwe tuduge injo bavuga ati tuduge hari ibintu tugomba tuduge tuje kuzana rero ivyo bintu rero muri uno mwanya après ino lancement officiel tugomba tugenda mu mwanya rero kugera kubirondera ivyo bintu aho nyine tuzobakenera ko namwebwe kandi mubandekane munavyerekana uko rero kuza kubirondera iyo biri nivyo bizo ayo mastendi nyene ivyo tuba twagiye kurondera ari zo ntambo ari umutsibo ari agasimbo ari ayo mafyiru kuko bigenda kose birafise ayo mafyiru ahantu usanga n'ubu nyene ari abantu bakiyatunganya sivyo umuntu ajayo hari intambo z'abatwa hari za imwaro mengo sivyo intore kumenya intore gute ingoma gute biraryoshe yuko ofete novuga yuko inyuma ya somene diplomatique nibaza ko tugiye muri somene culturelle moi culturelle ufite kuno kwezi kwindwi nukwezi ko kwikukira ukwezi ko kwikukira rero uburundi bwasubijwe ivyago ivyo vyago rero gwasubije uko kwikukira twasubije n'ivyahe rero reka re ivyabwo voilà ivyabwo umva hari ivy'abazungu badukuyeko baduhereza ivyabo hama mu nyuma batureka badusigiye ivyabo muri twe rero ubu rero harageze yuko twikukira tumenye ivyacu n'ivyahe hama ivyo vyacu twobara navyo gute ku buryo dushobora kugenda tujanye navyo no mumbona kazoza umva nico nibaza yuko ndashobora guhereza dada na bene ashobore kunyunganira ibibazo vyinshi yavyishuye ariho ivyo atishuye n'ivyo ngira cyo nishura
yabajije harabo wajije ati muzokora ukijanye guteza imbere ururimi rwacu nagomba ndakubwire yuko hariho igisata kiriko kiriga ibijanye n'ururimi muga gushika ubu bose baramaze kubona yuko ururimi rwacu rukenye ndashaka rero ko ndaberekana yuko namwe mubizi ururimi rwacu ruratunze ariko nitwe tutaruzi icyo nashaka yuko dushikako navyo birimwo kugira ngo dutahure iyo turiko turaja dutahure n'amajambo amwe n'isobanuro yayo mu bijanye n'ururimi rw'ikirundi tuzokwiga n'ibijanye n'imvugo dusanzwe dukoresha mbega ayo majambo yavuye he yavugwa ryari za katama n'ikigwa za ndameje nk'amaconco kubera iki tubivuga mbega iyi ndahiro ikorwa kubera iki ikorwa ryari ivyo vyose n'amajambo usanga dukoresha muga tutazi ico asigura tuzoduka sinzi ko mwabibonye ni isoko tuzoja ku isoko kuko twebwe ubwacu nk'uko mwabivuze biratubabaza iyo turiko turabona abasanzwe bafise ayo makuru Imana iriko irabahamagara nabo bakitaba ugasanga ntituriko turamenya ibituranga ariko ibikorwa bikuru bizoba iminsi 3 muga turafise ukwezi kose kuva ku munsi wa mbere bwo kuduga kuja gutora ayo makuru bwo kuduga kuja kumenya ko karanga tukazojana na bamwe mu basanzwe bariko barakoresha imbuga ngurukana bumenyi amazina yabo muzo yamenya mubonye ivyo bikorwa biriko birakorwa kugira ngo nabo bishikire aho bamenye uko kuri hama baze bakubasangize rero no kwishura ati ego ibijanye n'ururimi bizoba birimwo harundi abajije aho izoba ni misi 3 nkuko mumvise iyo festival izoba irimwo ibintu bikorwa 3 bikomakomeye ikorwa ca mbere kizoba kirimwo ni ihayanishagurishwa rizoba iyo misi 3 aho hazoba hari ahantu hatandukanye hatwereka ivyacu tuzoba twagiye gukura ruguru aho bazotwereka mbega kera mu guhiga bakoresha iki mbega ikiremve niki inyama y'ikindi niki aho hantu hazoba hari iryo hayanishagurishwe misi 3 ivyo bintu vyose bizoba bihari hazoba hariho n'intambo z'ikirundi mbega iyo mvuze ugwedengwe barutamba hehe barutamba gute hazoba hariho aho novuga ama stand yerekana ivyo bintu vy'ukuri uko bikorwa naho babikorera hama hazoba hariho naho badandariza ivyo kurya kama bavuza amafyiru hariho imvukira zo ngaho Bujumbura usanga ntibazi ico arico amafyiru bayabonye bavuga ngo nivyo kurya vy'abataxi vero badatahura ko ari ivyo kurya vy'iwacu mbega umukembe niki uribwa rya nabande wahereye hehe waje gute ivyo vyose nibitandukanye tuzogenda turamenya mbega iyo bavuze gusomera kumengo ni inkuru hari abantu baba bagisomera ego cane barahari mbega ko baravuga yuko ariho abantu bashobora ko bafungura ubugari n'ibiraya birabaho ego birabaho ni bande kubera iki babikora ivyo vyose biri mu vyo tuzomenya Uburundi ni bunini tuvuga ngo gahugu kanje keza kugira tugasempatize muga ni bunini kandi dufise akaranga kenshi hari abaje ati ni bande batumiwe ego cane bose baratumiwe atawuvuyemwo kugira ngo bashobore kumenya muri iyo misi 3 uretse iyo misi 3 kuva ku munsi wa gatatu w'indwiza muzobona ruguru bamwe tuzozana baje kuri iyo misi 3 kugira mu vyibonera amasomo yandi imbona nkubone muzoba muri ko marabibona ku mbuga ngurukana bumenyi twagiye kuraba abatamba intore abatamba gasimbo n'abatamba izindi ntambo zitandukanye twicaye turi kukirago turiko turafungura jewe ndiko ndiga ingene basya kera ingene basekura kera canke uyundi muntu witwa umu influencer wari we wese tumenye imico nakaranga hama baskota kibazo twibagiye Ego ni kimwe ni kibazo yari yabajije ati abafatanya bikorwa hamwe boza canke ntibaze novuga yuko isabakuru ryamaze kuba ryatanguye nta gihagarara on arrête pas le train en marche